Ndakuramukije uri kuradukurikirana aho uherereye hose, nizere ko umerewe neza aho uri hose. Je uri kurumva uranyita manoti promoter rometre de ceremony muri studio sindi jenyene ndi kubona network controller uyagerageje gusanya n'amasanamu muri ko marabona imbere zanyu. Ikiganiro acita inyuma ya kamera televiziyo yanyu ni ba Manoti TV mwamugikurikirana buri munsi tubazana amakuru agiye atandukanye na cyane cyane avuga muri entertainment. Uno musi ndabarambira naje kuvuga ku nkuru mwagiye mwumva kenshi inkuru ya Wiz Designer n'uwo bitamo kanzi canke Mona Warda, aho Wiz Designer yagiye avuga ibintu byinshi kuri no mukobwa. Twavuga post nyinshi yagiye postinga, mwarazibonye post ya postinza aherutse avuga kuri no mukobwa. Uno musi rero ubu nyene murabona ko ifoto iri Alensta yindi iri ku munota umwe nuvuga ngo amasaramu network controller ayampaye no musi Master Venkos, iboneka ko mu network controller wacu yamari maso buri kanya. Ngo vyatanguye gute rero? Ni Wiz Designer yafashe yandika kuri Instagram yiwe ashira ko foto ya Mona Warda cayemo kanzi, aheze yandika ko ano majambo agira ati: mbega uno mwana ko ndamukunda sana maze bikangora ingene no bimubarira. Ikigaragara ni Wiz Designer yarashaka kuvuga yuko akunda Mona Warda. Erega Mona Warda we ntiyihanganye aho nyene aheze rishura Wiz Designer amubara ati: mbega WhatsApp yanje ntuyifise kutari bwabimbarire uno munsi nturara utarivuze. Wiz Designer ntiyahereje ngaho, ubu nyene mbyutse mu gatondo maze numva network controller ambwiye ati burya rero narose yandi makuru ubu nyene avuye kwa Wiz Designer. Ayo makuru nayo nakuru nyabaki, ukuri nuko Wiz Designer na Mona Warda bamaze gushika mu rukundo kandi urukundo rudatovye. Nkuko mubibona imbere zanyu ku masanamu murabona statue ya Wiz Designer yasize kuri WhatsApp yiwe kandi iri Alensta yindi iri ku munota umwe, yasize ko foto ari kumwe na Mona Warda mo kanzi maze yandika ko ano majambo avuga ati: yanditse avuga ati don't worry I will be there for you, take my hand and I take care for you. Bisigura ngo ntugire ikibazo nzoba mpari ku bwawe, tifata ikiganza canje nanje nzokwitaho. Tutaraja kure reka ndabereke yindi ntuze post ya Mona ya Wiz Designer aho yanditse agira ati: yafashe foto yiwe ari kumwe na Mona Warda kandi yandika ati Valentine, araheza ashirako akamenyetso k'umutima. Valentine mwibuke ni indirimbo ya Wiz Designer havuga ko Valentine yagitiriye umukunzi wiwe. None raba bwa nyuma na nyuma tugiye kubona post ya Wiz Designer ari kumwe na Mona Warda, ubona ko basa naho banezerewe bari ahantu bariko barabatereka dufate kamwe canke kandi batwenga. Niyanze yandika ko Valentine, bigaragara ko Mona Warda na Wiz Designer bari mu rukundo. Warakoze cyane ujya musugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Nta nshuti nkawe nawe utarabikora turaza kunezerwa ni wabikora. Je wari kurumva uranyita Manoti promoter rometre de ceremony, nababwiye muri studio DJ nyene ndi kumwe na Master Venkos network controller. Aya masana mumubone yateranije na director wacu ariwe DJ Komodoroje. Turabakunda cyane mugira amanota n'amanoti, nta nshuti nkamwe.